umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'icegera ciwe ca kabiri yaraserukiye umukuru w'igihugu mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi kw'igenezo rya mbere Rusamu no mwaka ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo dukura amaboko mu mpuzu tugira urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Mu ijambo yashikirije abaraho kw'izina ry'umukuru w'igihugu Nyeniteka Sinzohagera yarabipfurije umunsi mukuru mwiza yongera ashimira abakozi bose bitwararitse akazi bajejwe muri uno mwaka. Yahanuye umwe wese kugira ico akora cotuma aronka mikoro. Ati umuntu akwiye gusaba agashiro kabute ari uko yakoze. Hakaba kandi umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha. Mbanze nifurize bimwe bivuye ku mutima abakozi bose umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Nutubera umunsi mukuru wo kuzirikana akamaro ko gukora mu buzima bwacu no gufata ingingo zotuma ubuzi bugwira kugira ngo abakozi baronke ico bakora bashobore gutera imbere mu buzima bwabo no guteza imbere igihugu. Ku mukozi nyawe amaze gutahura ko ivyiza vyinshi biva ku gikorwa kiranguwe kikavamwo umusaruro, si umunsi mukuru nk'iyindi. Ni umunsi mukuru atari uw'abakozi bo kw'izina gusa, ni umunsi mukuru w'abakozi barazwa ishinga no kurangura neza ibikorwa bashinzwe bakabibyaza inyungu. None nk'ubu twobazanya, uyu mwaka twarungutse canke twarahombye canke twabaye bakatiyunguruza? Ego ndazi ko hariho abungutse kandi ndazi ko hari n'abahombye, ariko hari n'abandi ataco bovuga kuko atawusoroma ivyo atarimye. Abo rero nindera amaboko, nta jambo bafise iyo abakozi bakoranye. Turashimiye cyane abakozi abaribo bose bitwararitse akazi bajejwe muri uno mwaka bagakora nk'abikorera. Turashimiye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro urukiyemwo abakozi baserukira leta, abaserukira amashirahamwe y'abakozi n'abaserukira abakoresha kubwira n'ubwitonzi bakoresha mu kwiga no gutorera umuti ibibazo amazi atararenga inkombe. Turashimiye cyane inzego z'umutekano n'abari mu makomite y'umutekano, tutibagiye n'abenegihugu bose bamaze kumenya ko gucungera umutekano bituma umuntu yiyumvira umugambi uramba kandi urama. Turashimira kandi abarundi bagiye hamwe bagashinga amashirahamwe atandukanye, amakoperative harimwo n'amahinguriro ahingura ivyo twimbura aha iwacu. Baratumye akazi kongerekana, baratanga amatagisi n'amakori, baraterera bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu. Kubera rero ivyo vyiza dukura mu kazi, twashimye guhimbaza uyu munsi mukuru twisunze iki civugo ari naco twiyemeje kugenderako muri uku kwezi kwa Rusama. Dukure amaboko mu mpuzu, tugire urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Iki civugo c'uyu munsi mukuru gihamagarira umwenegihugu wese kugira ico akoze kugira twese dutere imbere atawusigaye inyuma. Kiduhamagarira kandi kugira urunani kugira ngo twuzuzanye, dukutse ikivi, ntihagire uwisamaza ngo asigare inyuma kandi nawe akeneye kubaho neza mu gihugu turi kumwe twese. Kuri twebwe ngaha iwacu uyu munsi tuhimbaza kugira abakoresha bamena ntaryo bafise umwitwarariko w'ubuzima bw'abakozi babo, ariko kandi nakaryo ko gukebura abakozi ko gukora atari ukwicara ariko ugushiramwo ingoga kugira usabe akaruhuko kuko wakoze ukaruha. Ndetse no kugira twibukanye ko umuntu akwiye gusaba agashiruka bute
kuko yakoze akimbura ikigega kikaronka. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarahaye impanuro zitandukanye abakozi ba leta zijanye no gukorera igihugu bisunze ineza y'abene igihugu, gukorera ahariho hose mu gihugu, kwitegekaniriza kazoza n'ibindi. Ugwaruka n'abakenyezi nabo yabahimirije gutunganya imigambi y'iterambere no gusaba ingurane mu mabanki kugira ngo biteze imbere. Nyeniteka Nzohagera yahamagariye abene igihugu kuziganya umwimbu no kugwanya ibiza vya coronavirus na sida, yongera asaba amashirahamwe ya ONPR, INSS na Mutuelle de la Fonction Publique gutunganiza neza abakukurutse. Ubu naho nerekeze inkebuzo ku bakozi bose iyo bava bakagera. Umwe wese ico akora nagikorane umutima ugikunda, akorane umwete n'ubwira kugira bose bamurabire ko akarorero. Dukora twifuza kuzosiga izina ryiza, twitwararike kuba bikimazi, inzaruka zizokurikira zizokwirata. Nta coba kinezereje nko kumva umuntu avuga ati nkore nka naka ngo iki casizwe na naka. Kubijanye n'amagara meza y'abakozi, twame tuzi ko hakora umuntu afise amagara. Nimuze twitwararike amagara yacu, cyane cyane mu kurwanya cakiza karanda coronavirusi n'umugera wa sida, na kare ufise ikigega c'amagara ntabura ikigega c'amasaka. Kubamenyereye kurya ibyo batabiriye akuya, aha ni nk'amashirahamwe yihaye akazi ko gutoza amahera abakozi bari ku kivi, ukarindira icyo ayo mashirahamwe bakorera ukabura. Amashirahamwe yo kunguruza abantu, amasendika mwamwe, amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu, abasigaye bashora ibyo batarimye, abashora izo batoroye, abagurisha inzu batubatse kandi birirwa bicaye, abo bose bateza imbere ubukene. Izo ngendo mbi nibazisezerere maze bikubita gashi, bagire ico bakoze, baterere mu iterambere, barye ivyo babiriye akuya. Kuvyerekeye kwitwararika abakukuruke, ku mashirahamwe INSS na ONPR, twobibutsa ko uburyo begeranya mu bakozi ari ubwa bene bwo, ko bobo ari abababungangira bakabubyaza umusaruro. Arico gituma ku bwangingo bogeze mu zabukuru basanga bwarungutse, bamenye ko ubu tugiye gukurikiranira ayo mahera yabo aho ari hose kugira abakukurutse baherekezwe, kuko babereye kirumara igihugu. Kubiraba ishirahamwe Mutuelle naryo twagira tubibutse ko amafaranga asigara ku mwaka ategerezwa kuvuza abakukuruke kuko na yabo.